turashimiye abantu bose baterereye kugira ngo izi nyigisho kuri iri shure ry'ibisongerezi by'intwazangabo mu gipolisi zigere kuri uru rwego zigezeko. Natwe turiyemeje kuzokwama twitanga tutiziganya kugira dushigikire inyigisho ku bapolisi b'u Burundi, kurwanya ubukozi bw'ikibi no kubandanya dutsimbataza igipolisi cegereye abenegihugu. Dufatiye ku vyegeranyo turonka ku rwego rw'ubushikiranganji, ingorane zose iri shure rifise turazizi. Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ndetse n'umuyobozi w'iri shure bavuze ko zimwe zigenda zitorerwa inyishu buke buke. Natwe rero turabemereye ko tuzokwamana ntaryo dufashanya kugira ngo inyishu zirama ziboneke. Turateye intege rero abarongoye ishuri hamwe n'abo bafashanya muri ibi bikorwa by'iteka muri ko murarangura. Tubifurije kubandanya batera imbere mu mirimo bajejwe, kuko kwigisha nk'uko mwabivuze nyakubahwa muyobozi, kwigisha ni ibanga ritoroshe, ariko rero nk'uko abarundi babivuga, akagumye bagumako. Turakeje kandi iyi mikangari ihejeje nyigisho kubwira n'ubukerebutsi bwabaranze muri iki kiringo bari bamaze mu nyigisho hano kuri ino shuri. Mwinjiye rero mu kazi mu gihe amayeri y'ubukozi bw'ikibi agenda yongerekana. Murabe maso, mwirinde kugwa mu mutego w'abansi b'igihugu n'abampema yuzuye bama bashaka kurya ibyo batabiriye kubi. Mwinjiye kandi mu kazi mu gihe igihugu cyamaze kudomeka itara riboneshereza mu iterambere, ariryo mbona kazoza ivuga iti Uburundi igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Iryo tara rero muhamagariwe mwese kubona umuco bitanga, mwongere muterere kugira rigume ryagura uwo muco. Muhejeje inyigisho kandi mu gihe igihugu cimirije ikiringo gihambaye c'itora ry'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'2027. Si rya mbere igipolisi cy'u Burundi kizoba gicungereye ivyo bikorwa. Tubasabye dushimitse mwebwe n'abakuru banyu basanzwe bari ku kivi, muzokwame mwerekana ubutwari bwamye buranga urwego rw'igipolisi mu gukora neza imirimo igipolisi gisabwa muri ico gikorwa gihambaye mu buzima bw'igihugu. Mwararonse impanuro nyinshi muri uyu munsi, mwazironse. Umugenduzi mukuru w'igipolisi yazibahaye ndetse n'umuyobozi w'iri shuri. Nanje nagira renda buhire kireko impanuro zikurikira. Ndabahamagariye kuba abapolisi beza, bubaha kandi bubahiriza amateka n'amategeko agenga igihugu cacu. Gukingira no gusonera zina kiremwa muntu aho muzoba muri hose. Muzotanga akarorero keza mubo mujejwe n'imbere y'abene gihugu. Ivyo bizotuma igipolisi cyamana ishusho ryiza, abene gihugu baciyumvemwo nk'uko ari urwego rubafasha kandi rubaruhura ibibaremereye vyose. Murakorana akarangamutima, mushira imbere umutima wo gukunda igihugu n'inyungu zaco, mwirinde gutwagwa n'igihababu cy'amaronko. Murabe ikirore abene gihugu bibonamwo bakabona kubahiriza amategeko. Murerekana ishusho nziza mwaronse muri ibi vyigwa mumazemwo imyaka 2.
igisongerezi mu gipolisi gitegerezwa kugira uruhara ntangere mu gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ubushikiranganji. Nico gituma ategerezwa kugira ubwenge bukwiye no kumva no gutahura kugira aheza aje imbere aho basangiye imirimo. Muramana ubwitonzi rero, nimuze mwigere mujana Nyabahururu. Ikizoba zazanira muramba mubaza ababakurira babahe intumbero nziza. Muririnda kurya igiturire, kuko igiturire kikwambura gahuzu kandi inzara ntihere. Tubasavye kutaba bampimuke ndamuke, kuko umara guhemuka ibigori bikera. Ubu n'umugani w'ikirundi kandi umugani wose ugana kariho. Bisongereza ngabo muri mbere zacu aha hose no mu mpande. Imyaka 2 mumaze mu gipolisi cy'u Burundi, muyimaze mukurikiranwa n'abatwara ishuri ry'igipolisi ry'ibisongerezi n'ababafasha bonyene. Ubu rero mugiye gukorera ku mugaragaro, aho ibyo muzokora bizoba bibonwa na bose. Bisigura ko nimwakora nabi ntimuzomenya uwabatangiye raporo. Muze murangwe rero no kugoroka mu bikorwa mukora, inkoni nayo muzishimikiza n'uro tubahaye hamwe n'izindi muzoguma muhabwa n'abakurira.